Bakunzi ba B-Info Plus aho muherereye hose ndongeye kubaramutsa amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Turacari kwigenekerezo rya 17 ukwezi n'ukumunani umwaka w'2025 ni ku munsi benshi bita w'Imana. Ndizera ko abazindutse baja mu misa cyangwa se mu magize atandukanye, bamwe bavuyeyo abandi bariko bitegura kuja mu misa yo kumugoroba. Ubwo nkomeza kubipfuriza ko mukomeza kuranirwa mu byanyu no mu banyu. Reka ndamutse rero muri rusangi abadukurikirana mwese muri mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko intasho zanje zimugereko umusaza yitwa Eric aca yibona aho ari kabisa. Ibyo wakoze Imana ikugirire neza cyane gose kandi iguhezagire. Reka ndamutse abari nyuma y'igihugu cy'u Burundi, ndavuga East Africa muri rusangi, ndamutse abari ku mubumbe wose dukuba planete Terra muri hose, mwumve yuko mwese twabaramukije kuri B-Info Plus. Reka rero ndabiyegereze kandi ndabahe nikaze muri kino kiganiro aho tugiye kuganira reka mvuge kuri point zibiri gusa. Turavuga kuri point y'intambara iriko irabera mu bice bitandukanye bya kino gihugu ca Kongo. Duce tugaruka kandi no ku ngingo leta ya Kenya yafashe yo gutanga umuambassadeur muri Goma. Tuze kuraba ico bamwe n'abandi bariko baravuga ku bw'ingingo. Reka dutangurire ku ntambara ziriko zirabera hano mu gihugu ca Kongo, neza na neza muri Mwenga. Turabona yuko intambara zitoroshe, aho inyeshamba za RDF zikomeje gutakaza ingabo zitandukanye, aho ndetse bamwe muri mwebwe muri ko murabona amafoto y'abaguye ku rugamba atandukanye, basanzwe bafise novuga amapeta yo hejuru mu gisirikare cyangwa se mu nyeshamba za RDF hamwe no muri twigwaneho. Muri Mwenga nyene mu gace kitwa Rurinyi hamwe na Chinzuka, aba wazalendo baraye bashoboye komora zino nyeshamba za RDF M23 na twigwaneho mu migwano itari yoroshe, ariko aba wazalendo barashoboye kwirukana zino nyeshamba muri tuno duce. Ni muri Mwenga nyene. Muri Fizi naho hariko haravugwa urupfu rwa Major Innocent y'umu RDF yaguye mu migwano hajya hejuru muri ho plateau, yari imaze imisi itari mike kandi na nubu ikiriko. So muri Fizi hariko havugwa amakuru menshi, aho zino nyeshamba za twigwaneho zikomeje kwidoga kubera ko zikomeje gutakaza ingabo zitari nke ku mirongo y'urugamba. Ngira ngo bamwe n'abandi mwashoboye kubona ubutumwa bwagiye buracicikana buvuye muri groupe novuga y'imvukira zahariya muri Minembwe, aho zariko zidoga novuga zinivovota kuko zashoboye gutakaza ingabo zitari nke, aho bamwe mbere muri bo bariko bicuza icatumye abana babo baja muri twigwaneho kuko atakintu na kimwe bariko barabona basha bokora. Reka tubandanye inkuru yacu tuganira ku ngingo leta ya Kenya yafashe gutanga uwo twokwita umuambassadeur muri Goma. Hariho ngira ngo murabibonye ku munsi wa vendredi itariki 15 nimba ntihenze, niho President Ruto yagena umuambassadeur wa Kenya muri Goma, na gace gasanzwe kiziziwe n'inyeshamba za RDF kuva mu mpera z'umwaka uheze gushika magingo aya. Ibi rero bikaba byavugishije bamwe n'abandi, ibitangazamakuru bitandukanye. Iyi nkuru byaragize ico bivuga ko, ariko kandi na leta ya Kongo novuga ko itatanzwe kugira ico bivuze ko ibicishije ku mushikiranganji wayo Tereza Kayikwamba, ni umushikiranganji w'imigenderanire wa Kongo n'andi makungu, aho uyu Kayikwamba avuga ko president wa Kenya yoba yakoze amakosa. Hariho bien sûr novuga n'ama principe cyangwa se ingingo za ONU ashobora kuba yarenze ko mu kuba yagenye ubuserukira
Goma, uwuserukira Kenya mu gace ka Goma gasanzwe kiziziwe na zino nyeshamba za RDF. Ku murongo wa telefone ndafise abatumire babiri kugira ngo tuze kurabira hamwe irigenwa ry'umu ambassadeur wa Kenya muri Goma, ico bamwe n'abandi bariko bararivugako. Tubibutse kandi yuko twari twaraje kuri iyi nkuru turagira ico tuyivuze ko, ariko ntabwo mu vy'ukuri hari bwamenyekane neza yuko Kenya yoba yashizeho umuserukizi wayo hano muri Kongo mu gace gasanzwe kiziziwe na zino nyeshamba za RDF. Reka mikaze abatumire bacu bari ku murongo wa telefone batangure baramutse abadukurikirana. Ndatanze mwiriwe ku bakunzi ba BF4 please. Hanyuma nizere yuko bakunda gukurikirana ibiganiro bya BF4 bamana ntajyo afise inyota yo kumva ibyo bagenda bakira. Hama ndabaye mwiriwe ndabikuriza n'umusi w'Imana mwiza kuba Kristo b'abaporoti canke b'abakatolika bakorana kwa mbere misi ndwi. Urakoze cyane bwana Musesanguzi Muenza, nizere ko nawe aho uri ari amahoro n'umutekano. Ego nabari umutekano naho umenga kavura kagira kagwe, ariko nimigisha gusa. Kavura nimigisha. Ego reka duhikaze undi Musesanguzi ku rundi ruhande nawe aramutse abari kwadukurikirana hano kuri BM4 Plus. Barakoze cyane, nanje ndaramukije abadukurikirana bose muri BM4 Plus. Mwiza cyane, jeho ndi muri abo basenga kuw'Imana. Ego. Kandi ubu twaza twavuye mu misa, tumeze neza, twizeye n'abadukurikirana kandi tunabipfuriza kumererwa neza aho bari hose. Okay, asante sana. So reka duce twinjira mu kiganiro cyacu neza tudatebeje, ngira ngo mwumvise ico nifuza ko tuganirako. Uyu umushikiranganje w'imigenderanire wa Kongo n'andi makungu yagize ico avuga, ngira ngo namwe mwabibonye mu masaha atarenga 28 ku ngingo President Ruto yafashe yo gutanga umu ambassadeur muri Goma. Sinzi ko ibi namwe mwamaze kubibona. Ego twamaze kubibona kandi birafise ico bisiguye kuba bananyarutse kugira ngo bashobore kugira ico bashikiriza. Muri make ibi twigeze gusa n'abivuga ko twigeze kugira ico tubivuga ko, uretse yuko kuba leta ya Kongo yanyarutse kugira ngo ico yerekana byabaye byiza cyane, kuko ntibyumvikana ingene mu gihugu kirimo intambara canke agace kigaruriwe n'inyeshamba hashobora gushingwayo onsira, nubwo bamwe ariko bavuga ngo ni ambassadeur ariyo ni consul ni mu conseil général yagiye ashinga iriya mu Ruto, mugabo aca bikora atagishije inama bene igihugu, kuko nubwo hafashwe n'inyeshamba hagiye haraca harugwa ko hatwagwa na Kongo. Rero ivyo byagaragaye yuko hari ibintu ariko arashigikira, twisunze ko n'igihe hari ibintu bimwe mu vyimenyetso bigomba kugaragaza nk'igihe Sudan icikamwe ibice biriko bigomba kwibonekeza, narirya tubona William Ruto ashobora kuba bari mu mugambi w'abagomba gukora balkanisation, kuko na AFC ari umugambi canke umuhari uba wavukiye mu gihugu ca Kenya. Muri make no bandageza ngaho. Ego, asante sana, urakoze cyane bwana Musesanguzi mwenzangu. Ukumbono yawe sinzi kurundi ruhande nawe ko hari ico yogira ico abivuzeko. Ego cyane, naje sinja kure yo Musesanguzi mugenzi wacu. Baneka neza ko harimo inkinamito cyane, kuko kugira urinde igihugu cemera gushigana ubuserukizi mu gace canke intara igomba kwikukira, iyo ngingo igaca yitanga ingendo zose zishobora kugira ngo umugambi w'amahoro ushigwe mu ngiro. Ucubona yuko igihugu ca Kenya coco arico gifise mu ruhara runini cyane, mbere gusumba no muhari wa M23, kuko wo kubyavugwa wari witeze kwidoha ushobora gusinya amasezerano yo gusubiza hamwe na leta ya Kongo. Mugabo urabona ko umukenyero w'igihugu ca Kenya
basa n'ababitanze umuntu agaca atangara ingene igihugu gishobora kuja muri ivyo bintu kandi cari igihugu turi kumwe mbere no mu muryango wa East African kandi cari igihugu muri Afrika gifise ijunja ariko igakora iryo kosa rikomeye mbere rikaba ari kosa rikomeye cyane kuko kugira igihugu kinde kizana ugiserukira mu kandi karere kariko gashaka rondera kwiyompora ni ibintu usanga bitera crise ya diplomasi cyane no muri oni bigashikayo mu mashirahamwe tuba duhuriramo ugasanga ni crise ikomeye no kuvuga n'umuriro wundi canke no vuga ni indi niveau igihugu ca Kenya gishaka kuzana ko yizi njyane kandi biratangaje cyane. Yes, reka nawe ndagushimire Bwana Musesanguzi Mwenza, ariko ndabibutse yuko ibi biriko biraba mu gihe aho bukera izi nyeshamba nyene za M23 zizinduka zisinya amasezerano yo guhagarika intambara. Ibi byo ntaco bivuze. Muri make sinzi ko mwoma kanya kugira ngo ngire ikindi kintu mvuga. Yego duga kwijambo. Muri make murabona yuko nkuko umugenzanje ahejeje kuvuga yuko hari akarere k'ubuseruko bareka mvuga kandi kano kace kirengagizwa muri no masezerano ari karaba nkuko uri kuvuga ngo hari amasezerano buca basinya. Umenye yuko igihugu ta Kenya uno munsi arico kirongoye umuryango, rero kikaba kirongoye umuryango muri amasezerano yabaye muri Amerika yabayidoha muri Qatar na hamwe umuryango wigeze uhamagarwa kandi harimo inararibonye bazi inkomoko y'ayo madini no kuvuga iyo ntambara. Ego usanga rero bariko barirengagizwa igice gikurikira nuko nabo baca bagomba kugira ico twopita kuvyura umugara kugira ngo nabo bakurikemo akariro bakebe bibukwe. No kuvuga uno munsi Kenya ikiravugwa cyane ku kibazo cyo muri Kongo bikano kantu yakoze kuko nakanu kubwenge gatuma umuryango nawo uhagurukira rimwe ugira ico bivuga ko nubwo turabona abandi bakuru b'ibihugu canke abandi bahana imbibe n'igihugu ca Kongo bagize ico biyamiriza uretse Kongo yonyene maze kuvyiyamiriza. Rero biragaragaza neza yuko mu masezerano ari karaba harimo agahaze mu bijanye nuko barirengagije bamwe mu nararibonye zo muri no muryango. Nk'ubu sinovuga yuko Yoweri Museveni yari kureka kugira ico aterera, tukavuga igihugu cy'u Burundi nicari kuri ico giterera na rya gisanzwe kiriyo, tukavuga Tanzania, tukavuga eka noneho bimwe muri no bihugu bihano bibe na Kongo nabo nyene bari guhamagarwa kugira ngo uretse u Rwanda rwahamagawe hariko n'ibindi bihugu byari guhamagarwa kugira ngo bigire ico biterera muri ayo masezerano kugira ngo uwo yarenga ibihugu bihagurukire rimwe. Kuko uravye Kenya iragaragaza yuko nayo nyene yari kuba ifite icyo ari gukora kuko uwo muhari wa AFC utangura urabumva ko ifite mu ruhara. Urakoze cyane Bwana Musesanguzi Mwenza, urakubise kabisa ahantu twari twashitse ku munsi wejo utwerekana yuko ajya amasezerano yaba yidoha muri Qatar canka yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika asanzwe arimwo uduhaze mbere muri utwo duhaze nakweje kuvuga twarashoboye kugakubita ku musumari ku munsi wejo. Ariko kandi uciye untera ikibazo c'amatsiko nifuza ko mwebwe mwese babiri muza kugico mukivuze ko ubwo Kenya yoba yashatse gukosora Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuhuza ariko ahuza M23 na Kongo idoha mu gukora ako kantu mwisa ku bwenge yakoze. Murakoze cyane. Ego. Murakoze jewe ataragira icyo ashikirije kuko ariko avuga ibintu bizima cyane. Nagira ndabibutse ko uyu mugabo uyu mwubahwa reka ndamwubahe kuko arafise amabanga akomeye ajejwe. Uyu mwubahwa William Ruto ingendo afise yatanguye guhera kera n'ingendo itangaje cyane kuko nagira ndabibutse n'igihe bya bihugu byo muri Sahel za Burkina Faso, Mali na Niger zavuga ziti tugira twifatira ibintu mu ntoki. Murazi Kenya ko yafashe ya mbere yiyamiriza aho abanyafrika bose bariko barashima ibiriko biraba ko hariho
ibihugu kabisa biriko biragwanira ya souveraineté twababwire ejo. William Ruto yafashe ya mbere arakritika arakubita hasi amaboko ku novuga irata pese point sur la table avuga ati ntibibaho mugabo murabona ko abanyafrika bose bamuteye ivyatsi kandi nibi biko biraba geopolitique muri geopolitique mondiale ibihugu ukwisirikira irika no munsi iri mu matwara yayo murabona bw'igihugu ca Kenya cyama gifise ingendo itandukanye cyane n'uyu mugambi w'abanyafrika kugira ngo twiyunge Afrika ishobore gutera imbere biragaragara ko Kenya nibi vyo muri Kongo ishobora kurondera ingene iyo iza ironona ibintu sinzi icoba gituma uyu William Ruto afata iyo ngendo mugabo murabona ko Kenya yoyo irisa n'iri kure gatoyi yaba Kenya ihana rubibe n'igihugu ca Kongo ngira ngo uyo muri wakazara wota kumva ivyari vyo ngira ngo niyo zarafata izo ngingo zisa n'izihushanye n'ico abandi babagona kuvyerekeye umutekano wa bose. Muri make nunganiye igihugu ca Kenya umenye yuko kiri mu bihugu bikomeye cyane muri Afrika nko muri geopolitique ni igihugu twovuga kiri muri centre reka mvuge ko kiri muri centre mu bijanye na geopolitique kuko ni ibihugu bikomakomeye bitatu aho hari Afrika y'Epfo hakaba Kenya hakaba na Misiri. Bimwe muri ivyo bihugu ni ibihugu bikunze kuvugwa cyane muri geopolitique mu bijanye n'intambara. Rero cyo novuga kuri Kenya kuri mugenzanje yaravuze nuko Kenya iri kifasha kugwana intambara iri hagati y'abanyaburaya n'abanyamerika. Ni kuvuga uno munsi iyi ntambara mubona icyaba muri Kongo na Kongo n'u Rwanda ndabivuga uko nyene kuko byamaze kugaragara nuko abari kwayifashamwo cyane bafisemo izindi nguvu harimo abanyaburaya bavuga bati Amerika dutwaje isoko narya mubona abademokrate aribo bamaze kuba bifatira amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo. Rero batavuga bati twebwe ntaho tugihagaze na cyane ubari kwisonga narya umenga niwe arongoye Union Européenne muri kino gihe Emmanuel Macron atuma Kagame na William Ruto kugira ngo arabe ko woshobora kumufukafuka narya igihagararo cy'Ubufaransa kiko kiratakaza inguvu. Rero muri make rero Kenya irahagarara ku ruhande rw'abaoccidentaux no kuvuga abanyaburaya Europe irahagarara ku ruhande rw'abanyamerika na cyane abanyamerika baba républicain yaba bari ko bahagarara ku ruhande rw'abanyamerika urumva yuko Kenya ntari kwerekana yuko idashigikiye Kongo. Rero Kenya kirerekana kidashigikiye Kongo kubera abanyaburaya narigeze kuvuga yuko ayikashira mu ngiro bamutumye gukora kuko nawe natabikora amukura ku butegetsi twisunze ariko biraba hariya murabona ko yacagenda hakiri imyerekano nyene buraya amaze kuvayo urabona ko imyerekano yabaye nk'igabanuka. Urakoze cyane tudugire kuri ako kantu hereje ko bwana Musanguzi Mwenza ibi biriko biraba mu gihe hariko havugwa ko Ruto yagomba kugwe ku butegetsi n'aba bivugwa ko bafashe mu mugongo zino nyeshamba za RDF na M23 hano muri Kongo. Amakuru dufise aravuga ko ijya myerekano yari kiraba mu gihugu ca Kenya yuko ashobora kuba aribo bayitanguje kugira ngo Ruto bamugondoze agarukana agatima gufasha zinyeshamba za RDF. Sinzi ko ico kintu mushobora kuba mwo gihuza n'ibi bintu Ruto yari yakoze. Muri make ibintu Ruto yari yakoze birafitanye isano n'vyariko biraba kuko ucuraba agahengwe kabonetse muri Kenya ko kudasubira gukora imyerekano kari muri bimwe yoba yarakuye Buraya igihe heruka yarazi ko menga yaranashitse mu Butaliyano niba ntihenze kuko icyo gihe yagiye Buraya nimba ntihenze yagiye Buraya hariko hari imyerekano kandi icyo gihe yari ikaze igihe yavuga ati bashoboye no kubarasa ku maguru ariko ntibabice ndibaza icyo gihe muravyibuka ni kuvuga uriya mu Ruto yiteba gatoya kugenda kwishikana kubisiga bikuru yari kuba yamaze kuva ku butegetsi kandi ikindi naco womenya natabandanya akorera ku vyiyumviro vyabo kandi kurikira arashobora kuyironka bivanye n'uko
ko bagomba gusetinga akarere gupanga akarere batariko baravyumva kumwe ni ukuvuga yaragombye kuba nk'utera igere biravuga no mu ntango ko yahora afasha aba M23 mu kuruhuka bamwe mu basirikare hari abapfuye muri Kongo bigenda biravugwa rero mu nyuma bene abantu baramuremera arasa n'ubihagarika babonye abihagarikije acavuga ati uno muntu kugira ngo turabe yuko inyungu zacu zitavaho eka tumukure hakiri kare niko guteguza imyiyerekano bamaze kwitegura aravuga ati kangende kwishikana bambira ico bakeneye na ariko nobanda nagikorera ko niko kugenda rero nagaragara neza yuko ibi muri ko murabona ari byo aritashira mu ngiro kuko ikimenyetso kibigaragaza ndababwira amazina y'abantu bantu mukanya yuko hari uwo baci bashira ikinshasa uwundi nawe bamushira igoma rero uwo baciye bashira igoma bamushira igoma batigeze babibwira urongoye igihugu canke muri make urongoye diplomasi ya Kongo gutyo bica bitanga gutera icyo kibazo ari naco cyo cavuga ko uno munsi wewe ariko arabikora kugira ngo avyonge yerekane ko ashira mu ngiro kugira ngo abandanye araba yuko yoronka n'indi mpande kurikira murakoze. Urakoze cyane sinzi ko umusesanguzi mugenzi afise icyo bivuga ko jewe ico no bivuga ko ni ndagira ngereranije igihugu ca Kenya n'igihugu c'u Burundi nariko ndiyumvira ingene ingendo Burundi bufata n'ingendo igihugu gifata urabona ko Burundi ari igihugu c'amahoro vy'ukuri ubwanje n'igihugu ca Kenya kuko ubwa mbere na mbere bwo Burundi ni igihugu cifatanyije na kigenzi caco ca Kongo aho abandi bo bifatanya n'inyeshamba bafite izindi nyungu ikigira kabiri naco ubu Ruto arongoye East African uramona ivyo ari inginga ari karafata zo gucanishamwo no gutosekaza umutekano aho nyakobanye n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi wewe ari intumwa idasanzwe mu karere ka Sahel ukabona ko ari umuntu ari kagenda yumvikanisha murabona ivyo atangaza ivyo yandika n'ivyo avuga kandi murazi yuko igihe we yari arongoye East African ikibazo cyasa n'ikigira kirangire nuko gusakanya baza barongora arakanya gato murabona ko yacihutira gushiraho inama ihambaye kuvyerekeye ikibazo cyo muri Kongo aho yanashoboye kuzana n'uyo president Kagame akaza nabo bose ikibazo cega kabicarika ibujumbura mwarabibonye yariko arakora atiziganya kugira ngo uyu umuti uboneke aho impande zose zikwiye kuja hamwe zikumvikana ingene ikibazo corangira ariko uyu mugabo Ruto murabona je novuga ko ari karamaramaza Afrika yose muri rusangi ingendo yose y'amahoro aho umengo inyungu z'igihugu ca Kenya ntazirimwo murabona yuko abantu bamaze kuza baroganiza imyerekano mu gihugu cawe kugira ngo bakugondoze urumva nta sovereignty canke ubugabo igihugu kiba gifise canke novuga kwikukira gushitse igihugu kiba gifise akare nakaga gashobora kuba kakiri mu bihugu vyacu ariko vyari bikwiye kwigira kwigu c'u Burundi ngene cyo kiritanga kugira ngo amahoro ashobore gusasagara ayi wacu mbere tukashobora kuyaha ku bandi. Urakoze cyane bwana musanguzi mwenza uravuze ibintu bihambaye cyane gose biciye bintera kwibaza nti mbega iyi ngingo Ruto yafashe asanzwe ari nawe novuga ayoboye akarere k'ibiyaga bigari ntabwo gashobora gutosekaza umubano mu karere k'ibiyaga bigari muri make umubano waramaze gutosekara kuko narababwiye ko hamaze kuba hariho imigwi ibiri icari kirumvikana iyo migwi ibiri rero hariho abafise pouvoir majoritaire n'abafise pouvoir minoritaire ico kintu ndakunda kukivuga abantu bagitahure iyo migwi yaramaze kwiyarinya iragaragara ari nayo ikiratuma igihugu ca Kongo kitagira amahoro uga kumwe boshira hamwe nkuko ahandi usanga amabwiriza shingiro yerekana neza na neza ingene igihugu kirongorwa ivyo byoheza bigatuma izo pouvoir zumvikana ingene borongora kano karere izo pouvoir nitumvikana ingene kano karere bakarongora mu byukuri kamukoresha ikinyarwanda bavuga amakimbirane ano makimbirane aracakomeye cyane kandi azotuma atamahoro aboneka muri kino gihugu narijya hari ubutunzi bwinshi
ego yes umusesanguzi Monza sinzi ko nawe hari ico uvuga kuri iki kintu. By'ukuri nk'uko bivuze ubwa mbere bihera ku gihugu ca Kongo kagerageza naco nyene ubwaco kwiyubaka kikiha ijambo kikagira naco nyene ahantu gihagaze ko murabona kwihutira kugurisha kwemerera Amerika ubutare ngo nayo Amerika ikiyemeza kubafasha mu mutekano mana ko ataco biriko birazana. Hanyuma kandi Kongo yarinjiye muri umuryango wa East African cyari ikintu ciza aho rece tuvuga duti ibihugu vya East African Community navyo birafite uruhara najya bihanye urubibe na Kongo kandi bikavugwamwo ko bifise uruhara bamwe bashigikirana n'abandi kubw'ivyo twese turafise uruhara mugabo kibazo ca mbere nibaza ko Kongo ikwiye kugira hani gaze nayo nyene kagerageza kunga ubumwe n'ibihugu bigenzi biri aha hafi dufitaniye amaintere amwe hakwirukira kwanza mu kure mu mahanga kuko ibihugu vyo vya rutura biba bikeneye ico bikuramwo kandi ivyo inyungu zazo ziragaragara navyo rero bishobora gukoresha u Rwanda biragaragara ko bikoresha u Rwanda ko murumva ko Ubufaransa n'u Rwanda hariho idiri iri hagati yavyo mukabona Kenya nayo nyene ko nayikoreshwa ariko Burundi na Tanzania murabona ko nabyo bifise intumbero mu bisanzwe ikibazo cy'igihugu kimwe nkuko twabivuze ku munsi wejo ni ikibazo kiba cega ibindi bihugu na cyane cyane ivyegeranye gutyo rero twese tugiye hamwe niho bishobora ariko ubwambe bishobora kuvamo amahoro arama ariko ubwa mbere na mbere Kongo nifise mu ruhara rukomeye kagira hihagaze kavuga ijambo rimwe kandi kayaryoma kuko ntivyumvikana ko igihugu gifise abantu barenga miliyoni 100 gishobora guhura n'akabazo nkako nigishobore kugira aho gihagaze kugira ngo kibazo gihere. Yes murakoze cyane reka mu kurangiza ikiganiro cyacu twinjire neza kuri kino kibazo gikomeza kuvugwa ngo balkanisation nukuvuga Kongo igabugwe Kivu icike igihugu cigenga basisanguzi bagenzanje iyi balkanisation murabona iza gushoboka? Ego iyi balkanisation ishobora gushoboka ku ruhande rumwe ariko kundi ruhande irashobora kudashoboka kubera ko hariho intambamizi kirimwo naho ubundi bwo yarahereje gushoboka. Igihugu c'u Burundi nico cabaye intambamyi hama n'igihugu ca Tanzania n'igihugu ca Afrika y'Epfo. Rero ivyo bihugu bitatu mpejeje kuvuga na cane cane biri ku ruhande rwa communisme mu ntwara ya communisme umenye yuko abo bamaze kugira opposition y'ingene abakapitaliste bariko barakora na cane cane igihugu c'u Rwanda Kenya n'Ubuganda. Ivyo rero haramaze kuba opposition y'ivyo bihugu nico gituma balkanisation itari kirashoboka vyihuse kubera ivyo bihugu bitatu bindi mpejeje kuvuga. Rero no kuvuga intambara ikabera muri Kongo intambara ya gatatu yizerekana ndayita uko nyene ku ruhande rw'iwanje ko ndabibona bivanye nuko hari ibisiga binini biriko birakorerayo. Murazi yuko hari ibihugu bitatu bikuru ku masonga Ubushinwa Amerika eka tuvuge n'abanyaburaya. Rero no kuvuga abo bose bariko banigana baraba mbega tubice mwibice baca basanga bamaze guca ibice muri kajya gace narije ariko kari gasa n'agatunze igihugu ca Kongo bo bariko bagenda bahenda igihugu ca Kongo kuko kajya niko gace gatunze cyane karimo ibintu byinshi byatuma mbere bimwe mu bihugu bivuga biti turiko turakurayo umusaruro munini na cyane cyane murazi yuko habayeho amatati hagati ya Kongo n'ihinguro rimwe ryo ry'umugwiza tunga umwe muri Amerika niwe ndavuga izina muri kino kiganiro ryahora ribera ryahora rituma hari ayandi maraso aseseka muri Kongo. Rero ico novuga balkanisation nikirashoboka ubunyene kuko urumva hari kwaniganira abantu benshi acavuga bati kajya gace kagiye cyaba igihugu ca Kongo ngisubira kwaho neza haba mbere n'abandi muri ivyo bisiga ntibasubira kugira ngo bagire ico baronka kuko hacagira igihugu kimwe kinini gisumbye ingufu ikindi gica kigarurira ko gace. Acavuga bati rero nuko Kongo yoguma yonyene kujya nyene yirebanga kugira ngo nawe nyene ubwayo ishobore kubaho harimo umutekano. Ahubwo ikintu kihari nuko haba amasezerano akomeye na cane cane ku rwego rurenze nkuko yokorwa na Amerika
akaba ari nk'amasezerano abera muri ONU akavuga ati igihugu ca Kongo ubu kiri mu minwe ya ONU ntikizosubira kugira ngo ni igihugu runaka gihagararira amasezerano ahubwo ibihugu byose byo ku isi bigomba guhagarara amasezerano muri Kongo ku buryo Kongo hagize ikindi gihugu cinjirayo ko ico gihugu cinjiyeyo coca kigwanirizwa hamwe na ONU mvuze ONU uco wumva yuko ari ibihugu byose byo ku isi bitari uko na Amerika nizo bishobora ico kibazo ca Kongo murakoze. Urakoze cyane bwana Musesanguzi Mwenza, reka twumve ku rundi ruhande ibyo nawe ashikiriza. Murakoze cyane jewe aho nudahuza nawe cyane kuri urwo rwego Umusesanguzi mugenzanje avuga ko amasezerano akwiye kujako kuko ubwayo uno munsi ONU turavye ingene ihagaze biriko birayicanga kuko hari ibibazo byinshi tari kirakemura kuko usanga ikibazo harimo inyungu z'ibihugu vya rutura bimwe musanga bifise amaveto ugasanga rero ibyo bya rutura bigifisemo inyungu hari ukuntu nyene navyo nyene bibica biheza bigamenye ingene bigwanira inyungu zavyo ariko jewe uko nabibona iyo balkanization gituma igoranye cyane nuko balkanization ikunda gukunda igihe abene gihugu muri ako gace nabo nyine bavyumva kumwe ariko ubu sinokwemeza ko aba bantu bita M23 urabona sina bakongomani benshi ni igihugu cy'u Rwanda ko kiragwanayo ikindi naco bamwe bakasha kuvyitira abanyamurenge mugabo menye ko igihugu ca Kongo n'igihugu gifise ubwoko bwinshi kandi batavyumva kimwe muca mwibuka ko n'abatavyemera muri ivyo bisagara nyene mugabo no musi bawuzi nguvu iyo balkanization rero kigwana cyane kuko ubwo butegetsi bwako gace nibeza ngo burame kandi kugira ngo iyo leta ishobore kwemegwa nuko nayo yogerageza gushira intambuko zimwe kugira irondere diplomasi nayo mu isi ibihugu bishobora kwemera iyo leta yashizweho mugabo murabona yuko iyo diplomasi sigorana kuko Kongo n'igihugu kirimo imico n'indimi bitandukanye bizoca bigorana cyane na cyane ko u Rwanda rumaze kubyinjiramwo uburundi wumva umutekano uca usa n'uhungabanya ibicaha cyaba conflict isa n'ukumengo iri indirect hagati y'ibihugu by'aka karere ugaca usanga rero nta kumvikana gushoboka ivyo gusa nta kindi bishobora kuzana injyane zitandukanye intambara zidahera ariko jewe umuti mbona w'ikibazo cyo muri Kongo n'uyu muti igihugu cy'u Burundi cyariko kirazana aho baja hamwe ibihugu bitandukanye mu miryango itandukanye y'aka karere bakavuga bati turabanyafrika dufise ibihugu vyikukiye bifise ijwi rimwe ringana ivyo bihugu vya rutura reka twebwe nyene tubirabire hamwe tuyage kuko mumaze kubona president w'igihugu cy'u Rwanda aza mu Burundi bari ibintu byerekana ko ico kintu cyari gikomeye ko murazi ntaho amasikse menshi gihugu nuko cya rutura murazi Amerika yaragerageje guhuza igihugu cya Kongo n'u Rwanda ariko murabona ko president w'u Rwanda atigeze ahonyura muri Amerika gusinya ariko mu Burundi president w'u Rwanda we yarahaje bisigura ko uyu muti igihugu cy'u Burundi cazanye n'umuti je nabona ko urama wari umuti kabisa wari uhwanye n'iki kibazo kuko ucubona amaefe acaboneka agaragara umwanya nyene ago nkavuga nti yaba boshishikara niyo ngende w'icubuntu cyari cyafashe je ndazi yuko umuti wotinda uboneka nayo ivyo bihugu vya rutura vyovyo turazi ico biba bikeneye nta nyungu na gato kuri Afrika biba bireyondera. Yesu urakoze cyane bwana Musesanguzi Mwenza nuwe wihanganye gato nciye ngira kandi kabazo kuri uyu muti urama wari wapropojwe n'igihugu cy'u Burundi ariko se ko tubona hariho imigwi ibiri muri bino bihugu nyene bisanzwe bigize umuryango wa East Africa ubona uwo muti woshobora gutera intambuko kubera mu gihe tubona ko hariho ukutumvikana hano nyene au niveau local. Muri make icyo nagomba kuvuga numvise ko imbere yuko ico kibazo cishurwa ngira akantu mvuga gituma navuze nti akwiye kuba amasezerano yo kuri urwo rwego mpuzamakungu uretse yuko hariko araba Amerika canke iki nayifatiye ku kuntu baciye imbibe kuko n'ubu bogomba ko balkanization iba ndeka kukubesha nuko nakanya gatoya ntiboraba ngo ni ivyo vy'indimi vy'imico kuba badahuza batagira gute bo bapfa kubona yuko inyungu zawo zizoba zibonekamwo nta kindi baca bikora kuko igihe baca ibihugu bagagira agahugu kamwe kakaba gato ibindi bikaba binini ntibigeze bahanuza bene igihugu na no munsi biriko biraba muri Gaza biriko biraba bene igihugu bahari bafise umuco umwe
bijya biriko biraba kandi ibihugu bisemerera none ntibiko biraba no kuvuga iki mu gihe oni ubwayo yovuga iki désormais nimba igifise ingufu yari ifise nka kera byo bihejeje kurangira yuko ikibazo ca Kongo gitorega umuti ahubwo nibareke kwiteza utunyoni bamwe ngo bigire basinda bibazwa amajejwe oni ahubwo oni ni haguruka ivuga iti désormais ibintu bisubire no kuvuga yaba Amerika bwa Burusiya cyangwa Ubushinwa abo bose bahagurukiye rimwe bakaja hamwe na ryafise cyo kwita veto bakavuga bati ibi désormais igisoda ca Amerika igisoda c'Uburusiya Ubushinwa bose agahora muri Kongo ati tugomba ducungerera igihugu ca Kongo ngo muje kuvuga ibyo bihugu binini kugira ngo uno munsi kuko hasigaye hakora igisoda kugira ngo igisoda kibe arico gicungera izo nyungu zabyo muri Kongo hanyuma Kongo nayo itera imbere bitagenze uko yakubesha imiswi yose y'iterabwoba ibisuma byose bagomba kwibinza hawo narya bumvise ko zisesa ziriyo bose bazohurirayo kandi ntizigira higira amahoro kubera nta muntu yo afise inzara abona gato ngareke kugenda gukatagura murakoze umusesanguzi muhenza duga kwijambo ego bon ivyo avuze ni ibintu novuga biri ideale byari bikwiye kubaho kandi nkuko abivuze ico kibazo cociye kirangira vuba ariko rero uko uno munsi isi imeze urabona ko ivyo bintu kugira bishike kabisa hari ibihugu byinshi vyagiye biragira iyo balkanisation igakunda nk'ibi vya Sudani n'ibindi navyo ni kubera ko hariho ibitandukaniro rya Sudani n'amajyepfo n'amajyaruguru mugaba ahantu usanga hariho abene gihugu hari ukuntu batavyumva kumwe gushika none munsi ntibiratomoka turabona za Ossetie bita Ossetie du Sud za Kosovo za Transnistria hose n'ubuce gushika no munsi tutaramenya bo bavyita statiko tutaramenya iyo bizotera bija ariko iki kibazo cha Kongo ni kibazo gishobora guhera nkacangaruka kwemezana nako abavyeyi abafisemwo uruhara haba ivyo bihugu vya rutura nk'ivyo mu makarere boshobora kubihagurukira mugabo jewe umuti ndawubona mu karere cyane kuko niho wasa n'uwegereje cyane kuko abantu ku rwego rukomeye rw'abakuru b'ubonye batanguye kuza baragira amanama komakomeye bakizira pana kurungika abantu abana bariya ngo hanyuma abandi bagaca kwepana baheze ngo baje gusinya ucubona yuko ico kibazo kabisa kiba kiko kirasa nikija mu ngiro kuko nagira ndabwire ko Afrika itahagurukiye ngwitse yige kuziritorera umuti ibibazo ifise uyu munsi mu 2025 ibihugu vya rutura navyo nyene biriko birarondera inyungu zabyo ntago biriko barondera umuti rusange yes reka ndabashimira ariko mumbabarire tugaruke kuri iyi ngingo biriko biravugwa cyane yuko iyi ntambara ishobora kuba y'akarere ari nka hamwe hatogira igikozwe ngo ishobore guhagarara mukaba muri ko muratanga izindi mbono z'uko umuti w'izi ntambara ushobora kuba wo buhagaze hano nyene mu karere canke kikaba ikibazo cha oni nkamwe iyi ntambara yoba ifise amahirwe yo kuba y'akarere murabona yuko koko umuti ushobora kuvukira no mu karere sinzi ko ari ku murongo mugabo reka mbenda ndamutanga yego jewe uko ndabibona ikibazo je mbona hanini cyo muri Kongo burya ni kibazo gifatanye n'ikibazo mbere cy'u Rwanda gusumba mbere ibindi bihugu kuko cyo u Rwanda rego rudeklara rukavuga yuko hariho abagwanyi riko ruraronderayo rutemera ko umutekano wago uwo hungabana mugabo muri uko kurondera abo bagwanyi gasanga ruko bivugwa nuko ruko ruraforma nagwa abagwanyi abarundi nabo bavuga bati abo barwanyi nandi dushobora kuja kubarondera byukuri nkuko twabivuze ku munsi wejo u Rwanda je mbona umuti wa mbere ari uko iki kibazo cy'aba FDLR cyo banza kuva mu ngiro nta gihugu na kimwe nkuko twabivuze ku munsi wejo intambara ntigera ihera hatabiganiro bibaye nubwo byo biganiro byo kwemera ko watsinde cyo watsinzwe komsa u Rwanda ivya FDLR biheze bamujya amahoro yose yabonetse kuko byoca bigaragara ikibazo cyo kigaragara neza icari cyo hanyuma ibindi bigakurikira ibi byaba byo babatera Burundi navyo nyene byoca byoroha cyane
kuko ico kibazo kice kivyara ibindi bibazo hanyuma twaheza tukaje turaba rero Kongo by'ukuri ikibazo isanzwe ifise ubwayo ata bindi bintu bivuye hanze bizabe nk'imigwi ziravyisuka mu gutyo rero umuti uca woroha mugabo umuti udahereye kuri igihugu cy'u Rwanda jewe simbona ko mu karere dushobora kuronka amahoro nayo ubundi intambara yo muri Kongo imaze kuyo muri Kongo urumva niyo mu karere nyene kuko ibihugu biba bifiseyo abasoda bavyo haba ku ruhande rwa Kongo cyangwa ku ruhande rw'abagwanyi Musesangije nande nunganiye mu mbabarire gatoya hari akandi kantu nibutse nukuvuga ikibazo cyo muri Kongo sivyo vyama FDLR canke vy'ibiki oya ikibazo cyo muri Kongo no Rwanda rutemera imipaka rufise uno munsi nico kibazo gikuru tugiye kubicirya nino tubidomeko mu mbabanda bidomeko nagumye nca hirya no hino reka kubivuga ari naso catumye mvuga nti ikibazo coterwa umuti na ONU igomba yuko Kongo iguma kugiri birasabwa yuko ONU ari yihaguruka kubera ko ikibazo ntigihagaze ku bindi vyari byo byose n'abanyarwanda mvuguko nyene mu bana nkoresha mvugo ndenza rugero rwose n'abanyarwanda batemera imipaka bafise uno munsi mbibe bafise uno munsi akavuga bati barabivye kuko umaze kuvuga kumva umukuru w'igihugu runaka avuga ati oya ni kwangana uko sishobora kwabiteye dadu nuko akabidondagura kujya bivuga ucumenya ikibazo nyamukuru nuko bo bisanze badafise ubutunzi kama munsi y'ubutaka bakabusanga buri muri Kongo kandi bivuga yuko aho hantu hahoze ari iwabo rero kugira ngo amahoro aboneke suko twobabona ikibazo gitorerwa inyiki mu karere gusa oya kubera ko abo bantu bo mu Rwanda baravuga bati nahari yahari wacu kandi n'abari yo Kinyarwanda hajya hantu agomba kutwegera ngico kibazo nyamukuru dore kubikijya nino cyo kibazo cuduga kwijambo utange umuti kuko ndabona twakuza umwanya muremure tanga umuti proposition y'icokogwa kugira ngo Kongo mu by'ukuri ishobore kuba yoronka amahoro arama mu buseruko bwayo Kongo kugira ngo ironka amahoro arama mu buseruko bwa Kongo nuko yumvisha abanyarwanda yuko imbibe zaciwe ziri ari zijya nyene cyo abanyarwanda bakacumva bitagenze uko nuko Kongo iba nka Monesco nk'ikintu gicungwa kugira ngo ni Monesco Kongo igacungwa n'isi yose kuko ubundi bwo hamaze kuba abantu batemera imbibe baguma bagenda kwimanyurirako rero muri ico gihe birasabwa yuko Kongo icungerwa n'ikigega mpuzamakungu reka nabivuga uko nyene canke n'isi yose kuko iyo imbibe zaciwe ariko ziremerwa na bamwe mu bafise ibihugu bito bito umva yuko bagomba kwikebera urumva ko atamahoro azigera aboneka mu karere narijya baba abanyarwanda baravuga bati hajya harahi wacu n'abaganda bavuga bati twebwe icuri twogashirako none umva ko hakiri ibibazo birebire nuko rero ONU ariyo yohaguruka naho nyene igahagurukana ingufu ziri hamwe idasambutse nkuko uno munsi bikiragaragara nka umenga ONU ni zibiri hariho ibihugu bimwe bimwe bitari kubirundikana n'ibindi hakaba guhagurukira rimwe ku kibazo kimwe kugira ngo batore inyishu imwe murakoze yes reka duse n'abaja kwisonga ry'ikiganiro cacu ndabona twakoze umwanya muremure ariko turabona ko intambara yo muri Kongo iriko novuga iraba ikibazo ku Burundi n'abarundi nivyo turiko turabona kuko turavye ibitangazamakuru bitandukanye byerekana yuko iyi ntambara igomba kuva muri Kongo yimukire mu Burundi mu kurangiza ikiganiro cacu ndashaka duhuze bino bintu murakoze cyane bonje ico nshaka kuvuga intambara yo muri Kongo idufise ko ingaruka kuko tusha twakira impunzi nyinshi kandi bigaciye bigorana kuko hari igihe imfashanyo muri vya hasere ziteba nubwo kandi zonyaruka hari abantu usanga uruja n'uruza ko abakumane ni bagenzi bacu imipaka iregeranye cyane usanga igurana ry'abantu n'urutonde biriko biragorana ico ni kimwe kigira kabiri naco imigwi yose ibigwana yifuza kugwana muri aya mareta ikishaka kwisuka aho ikagomba guca imenera ngaho nyene ugasanga umutekano uriko urahungabana ikibazo ca Kongo rero mu bisanzwe kirahungabanya cyane umutekano w'ubundi kandi ivyo bisanzwe bizwi ku buryo cokemuka ndazi muri akarere amahoro mbere n'iterambere si amahoro gusa n'iterambere ryoca ryiza ku muvuduko munini
umusesanguzi kurundi ruhande sinzi ko ufite ico kivugako. Ico nakivuga ko twebwe natwe igituma intambara igomba kwimukira mu Burundi ni kugira ngo ico bashaka bagishikeko, kuko harya nimba bagomba kuhomeka ku Rwanda canke bagomba kugira balkanisation Uburundi butarabishigikira canke mu Burundi hakira no mahoro dufise, ntavyo bashobora gushikako kuko aya mahoro dufise niyo atuma tugerageza gufasha Kongo kugira ngo nayo turabe yuko akajagari kariyo kogabanuka narijyabona ingabo z'Uburundi ziriyo. Rero bagomba guhungabanya umutekano w'Uburundi kugira ngo bashobore gushaka ico bifuza, kuko mukumva mu Burundi naho intambara irahabaye, menya yuko balkanisation bishobotse canke bazobahejeje komeka Kivu ku gihugu cy'u Rwanda. Murakoze. Yes, reka ndabashimire basesanguze bagenzanje tubanye muri kino kiganiro. Twakoze ikiganiro kirekire cyane gose kandi ku mapoint atandukanye, ariko mu nkundire ndabatize umwanya kugira ngo umwe wese agire akajambo kamwe canke tubiri asezeza abari badukurikiranye. Ego murakoze cyane. Jewe akajambo kamwe nagira nshikirize abatwumva nuko ubwanje ndabona ko umuti muri imyaka yacu w'ingorane ziba ziri muri uburere no muri Afrika ukwiye gutorerwa mu karere nyene no muri Afrika, kuko nitwe vyega nayo ibihugu vya rutura byo biba bikeneye inyungu. Murabona na amasezerano yoba mugabo ugasanga ubutare igihugu kimwe kivuze ngo ni mu bumpe ikindi mu bumpe, ariko atarudanazwa by'ukuri rwabayeho. Ni kuko igihugu iyo gitunze ari kibanye nawe ntubura ibyo ushobora kubungukira. Je mvuga nti umuti rero turawufise, nujya nyene ko twicarana nk'abanyafrika tukaja hamwe, ivyo byo kutubahiriza imbibe tukabiyaga tukabiheza, umutugeze ukaboneka. Urakoze cyane. Ku rundi ruhande majena nico norangiza mvuga ni igihe kirageze ngo urwaruka nago rutangure gushikirwa mu gutwara, kuko bo bashobora kuba bumva ibintu kumwe. Uravye ingene twagiye turakora kino kiganiro, hoba abakuru b'ibihugu batatu bongera kugira ukumva kumwe ibintu nk'uko turiko turabyumva, urabona ko habayemo hamwe tutakumva ibintu kumwe, ariko tukavuga duti kigeza kuvyumva kumwe bivanye n'ingene ko turaganira tondera umuti w'igihugu ca Kongo. Muri ico gihe rero niko bikwiye kumera, hakaba abumva ibintu kumwe, abakuru b'ibihugu bumva ibintu kumwe, kugira ngo mu karere haba amahoro. Naho ubundi bwo uko utumva ibintu kumwe ko abakuru b'ibihugu uriko kuratuma intambara zidahera muri Afrika canke no muri eka mbere no kwisi yose. Murakoze. Yes, reka rero ndabashimire basesanguze bagenzanje ku mwanya tumaranye. Mwavuze ibintu bikomeye cyane kandi by'agaciro. Nizere yuko nitwabakenera no hanyuma muzotwitaba kugira ngo dushobore kuganira kuri kimwe canke bibiri, na cyane cyane mu biriko biravugangwa hano ku butaka bwa Kongo canke mu mihingo itandukanye y'isi. Murakoze cyane. Ku rundi ruhande sinzi ko yatwumvise. Ego narimvuze nitwizere yuko no hanyuma nitwabakenera muzodutiza umwanya. Ego navuze nti murakoze cyane, nashimye kandi murakoze gose. Okay, reka nshimire mwebwe mwese mwari mudukurikiranye hano kuri BMfo. Mu by'ukuri twakoze ikiganiro kirekire cyane gose, ariko cari kirimo amajambo y'ubwenge kandi amajambo akenewe. Ndabibutse yuko aho dusanzwe duhurira ni hahandi, ni muri commentaire. Ariko wewe udukurikirana uteragira sabone, reka ndagusaba banze ugire sabone, ucufyonda najya kugakengeri kugira ngo uzurironkera ama notification y'ibiganiro byacu uko tubishizeko ku mwanya. Hama yo durire muri commentaire umwe wese uko abyumva. Aho tutashitse uhashike muri commentaire, aho twashitse naho ntunogegwe uze kutwunganira, aho naho utatahuye na kimwe uze kugira ico bajije canke utange imbono yawe. Nizere yuko dushobora kongera mu bindi biganiro kuko aracari kare. Ciao ciao.